ndero kigira ntushaka kumviriza baguhamagaye hariya kwanda nawe hari man mbise ndeka nwabaze man munangusha imbe Fabrice muri kwe muri site man nawe aya masaha Mwijoro ibintu naje kwita toka man yinjira namwe toka deka inkowe ndo deka amagari murekewe we turahamagara abantu nibaza ko ari Mwijoro tuza kubura abantu aha ni wani ndabe abana ngene agusavye niwirukana ndabira premi missions kuri mugabo yaje utavuna n'abana biwa yo shit yo ndego umwana narire reka mana uri umwana mugabo w'ikigugu ntubasubira ntubandika ujaje kiwe Jeune vyimbeba vyazisukuho kwanye are kwanyu n'abana bawe Yesu we murindire bana turondera tugenda kurara sivyo ndabasaba nimero yanjye STV every story matters. Yap reka ndaramutse abakundi ba STV nganite ko mumerewe neza reka nsubire ndamutse n'umu cameraman wanje Fabian ko banyitavye n'amasaha ya 23h yap ni wa mukobwa wanyu naho mumbonye ndi mwitiro uno munsi ikingenje uno munsi n'aya masaha ndibaza mwinshi muriko muravyiyumvira bon ndibaza muriko murambona neza burije sinibaza ko sinzi yap hari umugenzi w'umumama yubatse ahejeje kumamagara n'umubanyi abatujiste ngaho no numva nyene ariko aragira uwo mumama w'umubanyi amamagaye ambwira ati afise induru mu rugo afise induru mu rugo yamamagaye ari 22h49 niko kuhamagara umukameraman wanje pardon umukameraman wanje ade abimfashemwo yapujute mukanya kuko sinari kubifata nje nyene ndi umujournaliste n'amakamera nari mfise ko yemeye akanyitaba Fabrice reka ndagushimire tugende turaba ivyo bintu ngene twobigira iki twotatura ivyo bintu turaye ko ari ico twogira kofasha muri urwo rugo reka tubashe kubakurikira mani naifasi what's wrong Niriwe ndakora hano hantu basha niriwe ndakora umva sinari bwaruke neza baramamagaye ewa yatari vraiment gusa ntangorane reka turebe neza ibagenje kandi ningaha nyene naha bija nibiki man Fabrice uko nabibona Benjamin naona yo ahantu rero ndashobora kubanda bira nibitugana Fabrice njombe njo kandi ndabona umenga tumujya mugabo we abakunzi ba STV nda bwira mabuja wawe je nibiki nawe ushaka iki ngayi wanjye man reka kumfata nkuko none induru ababanyi ibiki induru none man kwanza ahagarara neza nugwe umva ahagarara neza man je umamagaye umva ndakubwire winjiye kwanza gayi wanje gute kwanza ama 7 twaza kura turenze induru ababanyi ba allo she mwese namabuja wawe sindaba she nibiki habaye iki sindabakene na gato ni umviriza tu man hagarara neza nibiki she jewe yacenga uyavuye hehe tuvugane mani muri ko murarinzi amasabu burije shiranga cyangwa nigiki reka c'est pas question ya monster bebe ihorusha akagomba gasoko mani wora fsu sheri nibiki habaye kinje banyugaranye ndi ngaha hanze mani nibiki reka ndamubwire yuguru anje nunkubite mani ndashobora kugusaba nunkubite reka aha ni wanje aha ndavuze ati on sheri ni queen
ndakica jewe ndagafashe gushaka umwica yagize iki habaye vugana basi nanje dawe tuvugana ibiki ndakuzi tuvugana nanje je ndakuzi wewe je ndakuzi sheni ni oya reka nje ndondo mani muriko muraturenza induru aya masaha vraiment darubomore Fabrice una filme toka rindira nibiki ni wawe urazi abantu bariko baragukwirana nkahawe nk'ivyo bintu bikura ivyo nibiki je ndabizi jewe ngo nunzika bankuri je ndakuzi vyaye mbisa Odi. Ugura sheri ni queen ndagusavye ugurura. Ni wa mama ga sheri ugurura tuvugana. Ivyawe vyose. Hoshi. Ingo tuvugana, ingo sheri, ingo. Ingo tuvugana. Bisa kwanza gato reka mvugane n'umugore. Uragwa no mu mpambabura man urikurarenza n'indura ya masaha. Amasaba. Ndabira kunaje yabo rero. Mugabo w'ikintu gatacuma. Ingo sheri. Anda bisha. Reka kwanza reka. Sheri, reka. Ndakira. Njaje narusha. Bebe uyu nawe uzanye nganinde uyu. Uyu uzanye nganinde. Uramuzi wo munabukora ko. Urananuka n'imifuka. Ntimwinjira. Urarindira mani biraba birebire. Tuvugane buke nibe birebire. Nibe birebire. Kwa banzu baze. Batacumaze mu rugo matiki mu rugo wewe. Ubatiki mu rugo wewe. Ingo tuvugane kwanza winjira hewe umeze nkuko woni ngaba kikirofu konya niko kimeze nta nindero kigira ntushaka kumviriza baguhamagaye hariya kwanda nawe hari mani mumbise mbeka kwabaze mani munangusha imbe Fabrice muri kwe muri se imana aya masaha Mwijoro ibintu naje kwita tok mani mwinjira nani toka deka ingo wenda deka na Fabrice ingo mureke we turahamagara abantu nibaza ko ari Mwijoro tuza kubura abantu mani abana ngene urambonera umugabo iminsi yose ni kameze uwo mugabo wabaye gute wewe urambonera umugabo reka kwirukana basi abana niwirukane basi abana ndagusavye niwirukana ndabira premi iminsi yose uri umugabo yaje ukabona n'abana biwawe yo shit yo reka umwana narire reka mana uri umwana mugabo w'ikigugu ntubasubira ntubambikaho cyacukiwe uri umugabo nyabaki kaya ugurura kaya man ni ibyagenze kwinege ndarusha banzo no urabona ubuzima mbayemo ndabira iminsi yose ni ugutana n'abakobwa uno musi kamemerera muzanya munjize mu nzu ndabira nanuka muryango kwa ndamubonye ndiruka ndabira iminsi yose ni induru iminsi yose nuko nyene nta cyamaje ndabira bana kuva hasi gushika ejo ni jewe ntayambika abana nta kirato bagura nta kintu abasumira je ngiri n'abana hori ayo masana ne kwinekanyirukanya abana ndabajana he aya masanje he n'aba bana ndarahe nta muryango n'umwe mfise ino cumbwiriye abana kaya alo umviriza ingo nibibe birebire uri umugabo nyabakiwe wakigugu ingo none abana bararehe basi bihangane none mana je ndarusha abana ndabatwara hehe ugura no ubivuge abantu bariko baravyumva ugura bivuge basi bivuga abantu bakumve ko ivyo uri kuravuga ko umugabo ategeza kuvuga ibintu nk'ivyo none yatashisa byagenze gute nje naherutse ya pere yawe yajya amasa urabona hajye nyene ubonye ashitse nari nirutse mu cyanda guhamagara ngo inu ntabari kubenda muzi imisi yose ashitse ninduru gusa n'umukozi urabona ko nenda mugarane ngahanze niko twari ari nkironga ration nteke ndabira niwe yakuzaniye gacyubu ntarasi yampa nije niyo nari nkironga none nari mvuye gusuma ndamu umukozi ateke ndabira acha asigana induru ndabira kaya fungua alo ntaca amaze mu rugo ndabira ukuntu abana bonze abana bananje si umugabo w'imutsi umugabo w'ikirato aranyirukanye canje ahe aya amasaha nje n'abana ndare ko nta muryango mfise ino ndarahe n'abana kaya umudodorere basi kugira ngo we akumvise ntaganyumvira na gato papa Nobel ndabira none akagaye kiwe ntashobora mani bakunzi ba STV Jessinzi Fabrice tufanyaje je numbaze basi tugutware basi kwa mama wawe kwa papa wawe Jessinzi ndaranze mfise inzu yaje yo
sindara hanze mfise urugo rw'iwanje je nashobora umukobwa je ninjire singenda kurara handi je ndari wanje. Allo wikaya Papa Nobel allo aragaya ni kandi gifuca umugabo cyarapfuye nabe n'umugabo uyo none tubigenze ndazi namujyango ufise basi two kujanuka ara ndabira prema abana banje amasandi ko nambangara nabayo Kaya we Papa Nobel mani induru janje nanodo seyo dufasha nga ubungira ngo minu yageze sindi ivyo nokora nk'ubu ifuca umugabo ni so wawe ingonda kubwire none nk'aya masahani ndayo dufasha nje nani sindi nge no bigenza na Fabrice tufanyaje cameraman tufanyaje amasaha tugire gute basi tukujane tukudepoza usindi hama ejo tuzoraba ko twoza n'abashinga nahe bafashe barabe ko dufasha kuko umukobwa niyo gumanga hari we wanditse cere mudodo Ivyo vyimbe bavyazize uko kwanye are kwanyu n'abana bawe Yesu we dodora kandi ndabasabye dodora kandi muri Yesu wanyu papa Kuburiri papa nsame iyo mana we nyumvira babana jana inandero bigira nka nyina ni muri ko twanyu ukura muri nko murara mwabana yuri kanu bakubite indero nka nyina ndagusabye reka tugende impindaro ntanyicira abana ndabigusabye ninje ndamuraza Fabrice ndamuraza wapi mimi nasikia mimi ndamuraza wapi tabaraza andi aya masaha no murongo mana we telefone yanjye menga wayitwaye sinzi tugende kwa anti na indi solution muhira nje uraziko bidakunda twideplace gute turondere taxi ngira ngo turayironga niburira ca ndazi zero tugende vraiment muce ngaha bashiri umuntu yoca bigira neza sivyo nucika intege kuko ndazi biragoye ubuzima bwa misusi ndaburushe nk'umwana w'umukobwa navyaranye nawe yantwaye inkome ndi nkumi nziza ariko arangirira ibiki turabe gusa aho abo bana babasha kurara baraba bukebuke nabonye hagoye none ivyama bimeze ukunye nece nta musise wijana je muri urugondo nk'amahoro nkora iki jewe imisose ataha yabure ndura atana abagore uko nye misi yose Fabrice njano naho mbona kweli je ntwave tugwa mu biziba misi yose induru mangeka n'abana mwijoro duca ahantu nangorana ya masaha haratinyitse aya masaha mani reka ubu burije minu ishafika Fabrice andi turamuronka niyo ngorane ihari turamuronka handi cyobasha turagowe nguto ndarushe je ndubakiye kuri byinshi ndarushe cyobasha we abavyeyi bawe babahe mvira je mvuka ruguru n'abavyeyi mfise no namuryango rumwe mfise mvuka ruguru amasono cyashikaye cyane cyandarahe turagowe vraiment katurabaho turonka taxi turabe ko twobajana ku kazi nje nivyo mfise nabafasha kwa nanje muri ruradi nyene bimiti simikunda rufa ya reka ndabacane kuri TV ndazi birakunda andi ari hajya pole bebe pole none na numurabyi urabibwira genre gufashe ndazi rumbati abanyumba kumi barananiwe na dekarite yaraje byaraba divorce yarakereye yabyaramnani yaragirageje byaranze nkori nyata tumfashije je ndo nk'abana banje barara kandi bagyama amahoro
ni hatari. Fabrice, tutafute taxi ifasi lakini sioni vya taxi kama vitawezekana, ariko turangene twabikora. Turonke taxi. Genda numva nitiro mani ndanarusha. Reka tugende tureko twumuronka handi sis twende. Ndireba ni muri ndendo ndira tukita kurara no kumushaka kumvuruga namwe. Andi ngoja tumwite andi Fabrice. Ni muri ndireba na turondera tugenda kurara sivyo ndabisa. Nimero ya andi genda ndahati. Ndarusha. Man, pole sana shit. Nukuriki mana pole sana. Jevyo wabirandenje. Namavuga ngo ndatanga amakuru. Imani hatari. Unasi nibaza ngo yajya boss. Oui. Umelala? Ndabyumva. Ndakuvuye sorry. Jenda aje kukaji haya akagorane gato nawe nako shaka kumfasha uzobukoze. Akagorane nyabaje. Ndaje ndagusavye nimba uri kukaji ndaje. Ingorane nyabaje wowe muneza abantu. N'abantu ngomba ndaguteze andi nisikilize kwanza ni ibintu biri très sérieux. Ndagusavye umfashe basi. Haba iki no? Andi nukunyo nukubifata nka blague kandi ndi stress. Haba iki? None nje ndakubwira ko mfise ingorane ugasanga ari ibintu by'uburofa. Nje ndaje. Kwine ingo mbwira ivyo. Sawa, dad. Twende Fabrice. Ya. Bakuti ba Ace TV. Murabona nk'utwo tuja kuri Ace TV tumusangeyo handi. Turabe ko yonadufasha. Sha Fabrice lakini mimi nasikia usingizi kweli. Okay, bakuti ba Ace TV murabona nk'utwo turaja kuri Ace TV. Tugiye turabe ko aba bana tworonka aho tubaraza. Mwafunguye? Mwafunguye? Niba bwafunguye? Ari nyiteka inge nizari bwaje. Yatari kugira ngo biragenda neza tushitse kwandi. Tuvyizere Fabrice kandi nawe urakoze kuba wanyitavye nk'aya masaha. Ya urakoze. Poa katurabe kandi izera ko ukanya twaba dushitse tukaronka MC Andy. Aya mumbabarire ngene ndiko ndavuga ngene ndiko ndareba ngene nsa mu maso niyo nari nkivyoka nari nikanguye apere y'umudamu yanka ubwo sindi ngene nari nashize telefone muri silence kanje nkunda kujya mi telefone iri muri silence no musi ngira ngo ni Imana yatumye nsinzira telefone yakije sawa ndabashimire sha bandanye mudukurikirana bandanye nyene ndati Fabrice acha twendesha gira gutya nindira ngaho tugire nisha gira yarakwiriye boss sindakuzinza ubanza mbyuke umve kakumangaza kumeza uko yabo katugendere ingo tugende bashiri banje ingo tugende sha bebe banje arasho ngira ngaha yo pole buke sheri uri hangana ihangana reka kandi turonke aho tuza kugira kuryamika abana haranuguro Andi tuingie Fabi Andi uko wapi boss vipi hari we ingorane urashobora kubegwa no mwijoro utaramaga gusanje Mvite uje kuryama saa 7 y'ijoro kwino uje mubiki reka kumangaza ho nyine nanje nona ko numvite hari iki no bakwirukanye wa ofisi mbaye kunyindukana nkaca mamagara Fabrice na kila mtu wote aonika none kwanza kamera ko kuva muja bajinera baja gukora mutari bwataha Fabrice yambwiye ngo yayitahanye ko nana telefone zanyu ntizapasa niyo uri kurandondera ko si wawe mani reka kumangaza nyumviriza kwanza turashobora kuvuganira indani acha we bandungire hari iki none njye ibintu bibasi no gukore none turi mwe na Fabrice uzi Fabrice twaturanye kuva sangapi gushika kuri kuramangaza ingoshe
ndashobora kwinjiza none n'aba bantu kumeze uko handi kadashe bakundi ba STV n'ahandi ariko arampangata bon je uko byagenze umumama n'umubanyi turabana mu ikota imwe mu buterere uyu mumama yahuye n'ingorane umugabo yatashaborewe atanye uwundi mukobwa turampamagara ayo masaha kuba nakoresheje telefone yanjye nako ndakoresha umuntu ari aho yanijije nayisize kuri charge yampamagaye ambwira ati ko afite ingorane n'umugabo wiwe bonze ndamufashe ndo acaramamagara bon umugenzi turazinanye mu isite agashavu kamwishe urumva caramamagara niko gusanga umugabo wiwe yaje umva ngo ni misi yose yamashira induru wanje misi yose no musire yari exaggeration yaje n'umukobwa man umukobwa nanje namwiboneye numvaje kumimita yarirukana nuko andi nukuri kw'Imana abana ba dodoye barabwira papa none turara aranka kugurura arugura avuga ngo nimba abana bimbe yari ibintu yavuze ndetse nabitawe numpazi ibintu andi sikubere nari mwitiro ahubwo ubunyombo numenga itiro ryamvuye ko polepole bwati rero njena mfite ndabarati kasema cyane mu perike bosi matatizo nagisi deja bishenda mbere ya kamera kamandi vraiment tamfashije ari yandi abana ni sawa mama Sawa. meze neza Meze neza. Pole sana kweli none aziriya agasysteme gahari deja turi inere saa 7 z'ijoro umva ni nkuko buba bugomba guca ntantu hamwe wo kwitura ifoke Chris wabona harimo n'abana ntari busubira inyuma ntari bugira iki acaryama ngaha je igusa icyo nkora canke ndabwira chef de quartier yuko mfise abashizo abizi nawe umuntu w'umujene azi ko aba ari umwe iki kandi umugore ampise umugore w'umuntu naha nimba ndavyemeye nukuri yabari wenyene sinaye kubikora mba bifitiye ariko ko afise abana petete biraza no gutahurika no kumvikana bon ajyame je ngiye kubwira chef de quartier komsa amenye yuko ari abantu ndajije tu nibisanzwe hanyuma tuja tubimenye ibindi ejo okay sivyo merci beaucoup ndagushimire mama nbenje nagushikaniga je kandi ndamwizeye niyo nkorera niwe mu boss novuga mu frère mu papa mfise yandi kandi ndavyizeye ko bizogenda neza gusa ndashobora kuba noramukira ngaje mu gatondo ko navuze ati ngo turondera abashinga naye ko nivyo bandanyuko kandi nakuntu umugabo azakamwirukana akinjiza undi mukobwa bon ibintu bimeze uko reka rero ivyo umugore n'umugabo urumva ni hatari bapfa byinshi kandi ibintu bibaho mu ngo zose umva icambere umuntu yaborewe arashobora no kukwica no kukubita apana yamusugumye none basi yandi abana nabo dufate basi uko yamukoreye amakosa n'abana ibyo vyama vyaba none wanyoye inzoga bibaza ko bafise ubwenge bungana gute ni kuvuga muri make bamufata nk'ikirofu umuntu wese yaborewe bamufata nk'ikirofu nk'umusazi kuko ntakoresha ubwenge bwiwe arakoreshwa n'inzoga reka ndabashimire bakundi ba STV ndababwire bonne nuit ndababwire gute bonne turi saa 7 z'ijoro bwake bonjour ndababwire ati tutu zati kanda bye nanje nje kuryama mama wesheti ndagusize ahantu hari très sécurisé ureke gustressa udestresse nyine ureke kugira umutima w'umushira hejuru n'abana ndazi ngaha andi arabafata neza naho novuga ati ndagiye sasa reka ndabashimire bakonje ba STV ndababwire à la prochaine bye bye merci na cameraman yemeye kuvyuka aya masaha bisous Fabrice love you much love sawa shamura kote mimi naenda bro reka ndabashimiye ndababwire bye bye STV every story matters.